Burundi ngo bwoba bwiteguriye kuva mu nama nkuru ya ONU ijejwe agateka ka zina muntu kw'isi. Inyishu ni ya Jean-Claude Karegwa, umuvugizi w'umukuru w'igihugu, mu kiganiro abavugizi ba leta bari bazindutse baha abamenyesha makuru n'abanyagihugu kuri uyu wa 28 Nyakanga mwaka wa 2018. Jean-Claude Karegwa avuga kandi ko Uburundi bwashoboye kuva muri sentare mpuzamakungu y'Irahe kandi ngo n'ubu buracadundega. Reka tumwumvirize. Ikibazo ca mbere mwambajije mwambaje yuko leta izohava ifata ingingo yo kuva mu nama y'ishami mpuzamakungu ijejwe agateka ka zina muntu mu gihe iriko irasabwa n'amashirahamwe atandukanye mbere n'abarundi bagize imyiyerekano basaba ko leta yova muri iyo nama ya ONU. Mwambaje kandi uti mwari mwavuze ko muzokwitwarira abagize urya mugwi bamwe bitwa abahinga. Ico inyisho guhanga rero nuko ivyo leta isabwa n'abarundi cyangwa ivyo leta isabwa n'amashirahamwe leta ikavyiga na leta ntiwibagire yuko mu minsi iheze igihe hariko haraba ibiganiro bihuza abarundi basaba yuko bwizwa shingiro byohinyanyurwa. Abarundi benshi bari muri ivyo biganiro bari basavye yuko ibiringo vy'umukuru w'igihugu vyoguma umukuru w'igihugu akemererwa kwitoza akisubiza ibihekano vyinshi mugabo hageze yuko intego shingiro ishikirizwa abarundi murazi neza yuko ivyo vyari bihugu bari basavye bitabandanijwe bifatirwako. Ivyo rero leta isabwa vyose iravyakira, ni gutyo umuvyeyi ivyo asabwa vyose avyakira mugabo hageze gutanga atanga ivyo afise atanga ibishoboka. Aho rose urashoboka mvuga ngo leta ejo canke ejo izova mu nama yawujejwe ijejwe agateka ka zina muntu leta izokwicarira ico kibazo irabe ku nyungu z'abenegihugu n'ivyaba koko iyo ngingo ishobora kuzanira akarusho igihugu c'Uburundi n'abenegihugu. Leta yashobora gufata iyo ngingo kanatsinda noneho nibisanzwe ko leta yaja mw'ishirahamwe canke mu mugwi canke mu nama ikayivamo yaravuye muri ya sentare mpuzamakungu kandi atari ico bizokiza naco bizokonona. Hari ibihugu bimwe n'ingaga z'ubumwe za Amerika vyamaze gufata ingingo yo kuva muri iyo nama mbere biravugwa n'amagambo akomeye cane yo kwiyamiriza ibikorwa vy'iyo nama. Leta rero igisabwa yaravyumvise vyakiriye nkama, reka turindire bazovyicarira bazoduha inyishu igihe kigeze. Uyu munsi nta ngingo twazanye mugabo turazi ko ico kibazo leta yasabwe izocicarira ikaciga igaheza igatanga inyishu. Wambaje kandi uti muri mwari itwaye bajya abahinga ubwa mbere ko twebwe bagenda twemera ko abahinga bajya dufata barabacangiro mu majambo make kubera abahinga ubuhinga afise ingene akora arashobora gufatira ku kibazo, ashobora gufatira kuvyabona mugabo akagira amatohoza agatohoza akagira ivyigwa ku bintu vyinshi agashikiriza ingingo vyaba yatoye yakoresheje ivyigwa. Bajya rero uravye ingene bakora rimwe hari ivyo babikirwa kuri ya mirongo y'umwana amakuru yitawutsa, hari n'ibindi vyanditswe n'abandi haciye imyaka imitanu bavuga ati ijambo riyo bagashika inkunda. Nta buhinga bwo gushakashaka gukora ubuhinga bakoresha ahanini n'abantu bari ngaho bashizweho ahanini n'ibihugu ku nyungu z'ibihugu ku nyungu z'amashirahamwe. Benshi murabizi uri kurabiraba uravye mu kurikirane rw'ingingo zifata ku Burundi ziba zifatwa n'ibihugu vya Buraya n'ibihugu vya Buraya ukarabana birya bagira usanga ari bamwe batamba abandi bakabagumiriza, usanga bamwe bavyina batera abandi bakitabira. Ni ibintu rero bimwe bagera bakorera ahanini abantu begamiye n'ishirahamwe tuvuga yuko n'umugwi w'abantu bashizweho n'ibihugu vya Buraya kugira ngo babandanye gukandamiza Uburundi. Ico rero twebwe rero kwitwara twarabajije abahinga mu by'amategeko biragoye kuronka isentare yocira urubanza kugira ngo abantu batatu mugabo Uburundi burashobora gukoresha ingingo zabo. Niyo nazo zarafashwe ingingo ya mbere bajya abantu ntibemerewe gukandagira kw'isi y'Uburundi. Ikindi naco leta y'ubukurikije ubushikiranganji bw'ubutungane n'ubushikiranganji bw'agateka ka zina muntu barashikirije urwandiko urongoye mu kwishira mpuzamakungu ONU bamumenyesha biyamiriza ivyakozwe n'abandi abantu basaba ko bitunganganya. Ahandi hoho leta y'Uburundi izofata yuko ishira mpuzamakungu naryo ntibyarinaniye kuko abakozi b'ishirahamwe
mpuzamakungu n'aho bakoreshwa n'abandi bantu baguma bitwa abakozi b'ishyirahamwe mpuzamakungu. Izo nizo ngingo rero zibiri zimaze gufatwa, ibyo ari byo byose turizeye yuko ishyirahamwe mpuzamakungu rizovunira urugohe bajya abantu hama nabo kumure bakemera bagahagarika kurya ibitagabuye, bakavuga bati ibyo mwadutumye ntibishoboka, cyane kumure bakazotakaza nabo kazi kabo kuri rya bishyirahamwe mpuzamakungu ryarumvise ibyo rero yaribariye bizona neza yuko bajya abantu bariko barakora ari biza bisubiza inyuma iryo shirahamwe ataco biza byungura shirahamwe mpuzamakungu. Aho niho nagomba rero kugeza kuri ico kibazo ca mbere, nagomba nce namukira ikibazo ca kabiri ku bure gishusha n'ico waba uti none Burundi buhogwa iki niyo nayo mashirahamwe atandukanye niyo migwi n'izo nama zitandukanye. Ico kibazo nazi ko benshi bamaze kugico bashikije kuvuga ngo batari bwavyumve nico babarera nuko ibishikira Burundi uno munsi mu nama zitandukanye mu ngingo zitandukanye zifatwa abantu biyitirira amashirahamwe canke bita abana bakazana mu kandi aribo mbere n'ubwo yuko bakabangamiye ibisanzwe byarashikiye ibihugu. Ufatiye muri kahise ibyashikiye igihugu ca Libya umukuru ca Libya byari byagirizi ibyo babagiriza yaramaremenya atanama afatiye kubera ugutuka no gutorera kandi akanyoni kagomba kurya kandi karuhuka ku keke. Bibari ahanini imuriro bafise n'umbero ni politike yenyeje ibibazo by'ubutunzi. Iyo igihugu gifite ubutunzi kikaba kubutanga ku bantu bagomba kubwihagira bakoresheje igikenye, hakoreshwa amayeri menshi atandukanye kugira ngo igihugu cagirizwe kiremerwe intebe ishushe babone gushikira bwa butunzi bwacu. Ubundi rero barafise ubutunzi mu Barundi turazi ko dufise ubutunzi butandukanye buhurumbirwa n'abantu bakagomba kubutwara